bakunzi bahora Canaan TV numunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka dusenge. Data mwiza obyagiye ahera ndi imbere yawe muri iki gitondo ciza cy'umugisha, nje ngushimira mwami ineza yawe, nje ngushimira ubuntu bugeretse ku buntu tugirira buri munsi Mana, nje ngushimira kutuvyuye amahoro, nje ngushimira ko n'ubu dutegurira ivyiza kubera udukunda, kuko ndabizi neza mwami imigambi yawe si mibi kuri twebwe ariko ni myiza, niko n'ijambo ryawe ribivuga ko imigambo dufitiye atari y'ibyago ariko ni y'amahoro, niyo kutugirira neza. None ureke umunezero wawe utwuzure twese Mana, amahoro yawe ateramira imitima yacu, hama dukomeze gukora ibikorwa byiza biguhimbara mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise, amen amen. Rero ijambo Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo mbega ninde akundwa n'Imana. Haleluya. Bantu b'Imana burya bose ntimwibaze ngo Imana ibafata cyo kimwe. Muze murabe n'umuvyeyi afise umwana amugamburukira, umwana akora ibintu bimunezera, aramukunda, suko atabakunda n'abandi mugabo aramunogera, arumva ari umwana w'ikimazi, arumva ari umwana ataca tomukorera. Kubera iki? Kubera nawe afise umutima wo gukora neza, umutima wo gukunda abavyeyi, umutima wo gukora ibikorwa vyiza. Uya akora ku mutima w'umuvyeyi cyane. Nta numwe mu bavyeyi twese niko tumeze. Burya urafise umwana wumva niyo yasamye avuga honyene uvuga uti hagira hasohoka ijambo ry'ubwenge. Niyo ariko arakora ibikorwa ukavuga uti uko yinjiye muri iki gikorwa ijana kwijana ndazi ko kizogenda neza. N'umwana ari organize, n'umwana yiyubaha, ariko akaba n'uwundi usanga ajagaraye ibintu nta nico wo mutuma. Oya, rero n'Imana abakundwa bayo hari ico baba barushije abandi. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana ni igice c'14, turasoma umurongo wa 23 n'umurongo wa 24. Haravuga ngo Yesu aramwishura ati, nihagira umuntu ankunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi data azomukunda, maze tuzoza kuri we tubane nawe. Utankunda ntiyitondera amajambo yanje, kandi ijambo mwumva si ryanje ariko ni data yantumye. Murumva umuntu yitondera, murumva umuntu yitondera ijambo ry'Imana, favela afise irenzeko. Murumva umuntu yitondera ijambo ry'Imana ari mu buntu bugeretse ku bundi inshuro nyinshi. Murumva ngo Yesu aramwishura ati, ngo nihagira uwunkunda, mwumvise, azokora iki? Azokwitondera ijambo ryanje. Azoryitondera, azoririmbura ku murango no mwijoro, azoshira mu ngiro. Urumva uyu ni wazobakunda Yesu. Haleluya, haleluya. Uyu azoba ari iki? Azoba ari umukundwa wa Yesu. Umviriza rero ibindi bitangaje, ngo azokwitondera ijambo ryanje, ngo kandi data wazomukunda. Urumva uwitondera ijambo ry'Imana azokundwa na Yesu, kandi yongera agira iki? Akundwe n'Imana. Ngo bimaze kuba gutyo, umva ikizoca kiba, ngo maze tuzoza kuri we. Urumva Imana data, Imana mwana, ngo bazoca baza. Haleluya, ngo tubane nawe. Iri jambo rirakomeye, ubu buntu buratangaje. Urumva umuntu ashaka kubana n'Imana akabana na Kristo, kandi namwe yerega abarimo, ugomba kubana n'ubutatu, ibanga nta rindi ririmo.
ngo ni ukwitondera ijambo ry'Imana, ni ukwitondera ijambo ry'Imana ukaryubahiriza ukarishira mu ngiro. Uyu oyi Imana data n'Imana mwana na mpwemu yera baca bahaguruka bakaza kugira iki, bakaza kubana nawe ijoro n'umurango. Haleluya, haleluya. Uyu ni wazoca sigara Imana. Yesu avuga ngo uyu ni inkora mutima yanje, uyu uye umukoze akabakoze mu mbone y'ijisho ryanje, uyu uye ijambo ryose avuze ijuru rica rivivura. Haleluya, haleluya. Iyumvire murabe nk'abakozi b'Imana umuntu yitwa Eliya. Eliya yaravuze ngo umviriza rero Ahabu, kubw'ivyaha ukora n'abantu bawe ndategetse imvura ntigasubire kugwa imyaka 3 n'amezi 6. Ijuru buno nyene, ijuru buno nyene rica riravivura ati imvura irahagaze. Babwira n'iri jambo ati gushika jewe Eliya nyene ngarutse nkavuga ngo garuka. Abantu bavyumva bumva bidashoboka, ijambo rivuzwe n'umuntu nka Eliya gatama karaho oyi, ariko ntibamenya ko Imana na Kristo bari muri Eliya, ngo tuzoza tubane nawe. Rero amajambo avugwa n'abantu bagendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana muzuritinye, kuko sibo baba barivuze, baba bavuzwe riba rivuzwe n'ababa muri we. Haleluya. Eliya aravuga ati imyaka 3. Yoshuwa ariko arigamba ariko aragwana, aravuga ati no, ndabona abansi bakiri imbere yacu. Ati joro rikaba bashobora kugira ani strategy bakisha kiba ibinyoba canke bagahonga. Ati no, wazuba waho nyene, aho nyene ugeze uhagarara aho nyene ntuharengane, tikonda cafise igikorwa imbere yanje mwijuru barexekita. Kubera iki? Amajambo yawe nje uzohora yarimbura ku murango no mwijoro, ngo niho ivyawe bizogira iki, bizogenda neza. Imana mwijuru igira izuba ati wavyumvise no bushpa. Haleluya. Kubera iki? Kristo ari muri Yoshua n'Imana. Rero nawe uyu munsi ukaba ushaka vy'ukuri kubana nayo, ibanga ni rimwe, no kwitondera amajambo yiwe. Haleluya. No kwitondera iki? Amajambo yiwe. Utankunda ntiyitondera amajambo yanje. Mwavyumvise? Udakunda Imana wese n'umuntu atagendera atubaha ijambo ry'Imana. Haleluya. Umuntu atubaha ivyagezwe vy'Uhoraho, uyo ntaza kubeshe ngo arakunda Imana. Oya, ntamukunda. Kandi ijambo mwumva ngo siganje. Yesu no bari kwarabivuga ati ijambo mwumva mvuga, ijambo ndiko ndabigisha, ijambo nabigishije siganje. Haleluya. Atariko ni rya data yantumye. Haleluya. Nkuko umu ambassadeur atashobora kuvuga ngo ibi mvuze birandaba ntibimuraba, biraba igihugu. Nta mu ambassadeur ashaka gufungwa ariko arapresenta igihugu, barakutuma bakwirukana, kuko si wewe uri kurivugira, uri kuvugira iki? Uri kuvugira igihugu cyawe. Rero na Yesu ibyo yavuga n'ibyo yatwigisha byose yaba ari kwavuga ivyo se yamugenye. Rero uyu munsi ukaba ushaka kuba by'ukuri umukundwa w'Imana, ukaba ushaka kubana n'Imana na Kristo, tondere ivyagezwe vyiwe. Ico nico kintu Imana idashobora kuresista. Umuntu agendera mu vyagezwe vyiwe, uyu oye Imana iramwubaha. Imana iramwubaha. Ijya avuze riba rifise ubugi. Imana iri mwijuru ico ivivura. Rero nahawe nanje nitwa dushaka kuba bakundwa b'Imana vy'ukuri, bakundwa ba Kristo,
nuko twemera tukarongorwa n'ivyagezwe vy'uhoraho. Imana yo mw'ijuru ibampetsagirira. Mana y'imbabazi n'urukundo, uragahezagirwa watugiriye neza. Ijambo ryawe mwami Imana nico kiyo twirabiramwo, bigatuma tubona ko dufise ishusho yawe cyangwa dufise y'uwundi. Rero ndasenga nsaba ngo abana b'Imana twese tunezererwe no kugendera mu vyagezwe vyawe, niho muzoza mukabana natwe, hama tukabaho mu buzima bwo gutsinda buri munsi. Data ndagushimiye kandi ndakurinahaje. Icubahiro cyose gikomeze kuba icawe, mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.